Je kubuzina banyita dushimira Imana Jacqueline abavuka muri komine Mabayi intara ni Cibitoki umutumba wa Butahana ari nayo zone ni Butahana nyene nkabana ari ndongowe ku mutumba wa Muhungu hanyuma je nkabandi umudandaza w'ivyamwa ndandaza ivyamwa byose shikiriye pasteke ndarangura imicungwe ndarangura n'inanasi byose ndabidandaza nta rudandazwa na rumwe ntadandaza ndondera ikimpi inyungu gusa kugira abana baronke ico bafungura hanyuma kuva ntangira kudandaza ndamaze imyaka ishika 7 ndadandaza umutaguru na urose ndawuhawe n'umuntu yanguranye natangiriye ku 30 ndaca ngaha ndadandaza ndagera kuri avantage ndaronka 60 cha ndamusubiza ya mafaranga yiwe naye yamusubije kubera ahantu ndandariza nari umwizigirwa hace haba ico bita ikirimba kaza tuziganya ku munsi ibihumbi 2 uwo tuyatoreje duca tumuhereza kubona we n'umuntu ashobora kuba atagira umutahe ukwiriye tugatoza niba twiyunganije turi abantu 15 tugatoza 2 ku munsi gaca duhereza umuntu umwe ibihumbi 30 uwo muntu nawe abarosa gatahe ushikaho twese dushikirwa naje ndasubira ndashikirwa kubera ko yandi 30 naye nayasubije mwene sigaranye 30 baciye bampa nanje nca ndonka 60 akwiye ndakura nyene ndaguma ndakura kuko ivyamwa byaragenda neza kuko imipaka yari icuguruye imipaka yari yuguruye zijya ajya mayiri jase yarengana baradishorera cyane baradishorera tukaronka akanyungu umunsi ugasangura ko renga ibihumbi 17 cyangwa 10 hakaba hari akantu bipanye n'ina umuryango tunze nka jewe ntunze abana 5 abo bana 5 ico gihe narinda batunze tukiri kumwe n'umugabo ubu rero yaragiye ntabwo turi kumwe ariko ntiyagiye kumvo zo kunta yagiye kurondera ubuzima aha zoburonkera hose niteze kazoza ubu rero intambamye turiko turagira ico gihe wa mafaranga yarahari kuko amayiri jase yararengana twashorerwa n'abantu bavuye mu mico itandukanye mu bihugu bitandukanye kuko mu Rwanda Kongo hose bararengana twadandaza neza cyane kandi ibivyamwa byacu byari bifise agaciro byabuze agaciro kubera ko nta mayiri jase ari karengana imipaka itugure atahandi hantu bija biraha mu Burundi gusa ico gihe jewe narageze ku mutawe w'500 ndayagura mu parasera yumbi 550 banza ndari habase kugira simara gatahe ndi habase 35 chasigara ni 105 ngoma ndakora kushikaho ngera kuri yayandi yose ndayariha intambamye rero yashibiza ko haba kubaho bugari imipaka bamaze kugara imipaka beshi kubera twari tumenyereye ati tutayituzi ibintu bya corona n'ibindi ko bazoyugara imipaka kwacha tuja kurangura ibiti tumaze kubirangura cha turabura isoko turabura iyo dushorera tangira guhomba dusubira inyuma iyo ni intambamye twabonye yamaye ko nko kuri jewe uyu mwaka warenganye uyu waheze narawuhombyemo hafi 400 ahombeye ku biti by'imicungwe kuko twaratwikira akabase gasumbaka ugasanga turakuzuza ku noti y'500 igihumbi waguze wizeye ko isoko izoboneka isoko iciyibura cha turahomba iyo ni intambamye twagiye duhura bamwe mu rudandazo iyi sani uyu mwanya rero bituma turahomba turasubira hasi bituma nakanga parasera narose mu buryo bwo kubaka iyi sahani uyu mwanya abana nabo kunisi rengarengana ariko bisaba ko muri kaye nimba ari mu 8 yagiye mu 9 bisaba ko ibikoresho biguma bigire ni intambamye ni bana nkicaye muri yanzu y'impangano iyo ni intambamye kuri jewe kumva uko ndiko ndandaza sinunguke ngo bikunde nubake kaga parasera kanje ndakicaremwo habe kurondera rasiyo cyangwa habe gushika kuco naje nikuza kuko isahani uyu mwanya ndifuza kuba noshika wicara mu nzu yiwanje niyubakiye simbe kuba ndiko ndapanga ariko intambamye nguma mbona intambamye ziguma zihaba kukunta mapasa ziriko zirengana imipaka yugaye abantu bariko baradushorera bikwiriye ni intamba nituma igaruka ku mudandaza uwo ari we wese kirese na jewe niyo mpamvu rero jewe navuga ahubwo ndetse wo kucirimbiro kiwanje nimba ari ngombwa bakabona iki kiza ca corona cyo bacarapungutse mu Burundi cyangwa hari
uburyo bashobora kuba bokingira bagakingira ku mipaka by'ukuri ndabona kumenga bodufasha abadandaza bodufasha karaba ko nimba ari igihugu cya Kongo n'u Rwanda bose birakugiranira imigenderanire kugira bikunde natwe dusubire kuronka agasoko kuko turamerewe nabi kandi n'ibintu byarafata bimwe byaraduze ukaca kubirangura na runaka agaca gucira ibiciro wewe waca kwanda iyo mpamvu rero navuga ati ndetse mbere abifuza kudandaza ni nabeshi bifuza kugera kuri kazoza ariko bataronka n'ubwo buryo bwo kuba bo kwicara no ngaha n'umunsi n'umwe boboneka nk'abagira neza nk'iki amashirahamwe hakaba inagurwa hakaba inyigisho ku mwenegihugu cyane ku bakenyezi aho n'umukenyezi yisaha n'uyu mwanya yifuza kuba yoza kudandaza ariko afise intambamyi yo kuba toza atagira agatahe ashobora kuba yoronka bo mufata mu mugongo nimba ari amashirahamwe ndetse akaza agafasha bene gihugu kugira bikunde na twebwe twiteze imbere kuko ndabona ubu buzima buragoye jewe nanze nk'akarore jewe njyari uko nje mwisa ntaje mwisa kuko ngo ndandaza abana banje ntibajya kuko nta handi hantu ndabikura ndaza ku isoko nagirika ubuntu naronka ibyo bitanu nkasumira abana bishitse sindayironke ndatora muri wa mutahe mfise nkasumira abana nkaba niteze ko ejo ninarangura cyangwa bya bindi ndiko ndadandaza ayo bizoyungura zosubiza muri kagatatu haraho bishika n'inyumu sindayironke nkasanga ndiko ndasuma no muri wa mutahe ngo nibwo buzima bwacu twibereyemo ngaha badandaza ikintu ndiko ndasaba isaha n'uyu mwanya jewe saba ko twokugururirwa imbibi cyo ni cyambere kuko igihe imbibe zari zuguruye twe twaradandaza neza bikwiriye nukuri nta muntu numwe yigera yidoga ku mudandaza wese ahari ico ni cyambere bamaze kutwugurura imbibi ibidandazwa bikaja mu mihingo itandukanye mu bihugu bitandukanye nibaze ko hoboneka kwiteza imbere kumwene gihugu wari wese ikijanye no mu ntara zitandukanye fatiye nk'akarorero mu uyu mwaka nukuvuga heze mandarine nimba tujanye mu isoko ya Bujumbura duhuriraho Rumonge bayamenye wowe uba waranguye witeze kugiye kungu ngatusanga Rumonge yaramenye kandi bo w'igiciro baba baranguye ko sico wewe ushobora kuba waranguye wamara kugera mu isoko ugasanga mbere na déplacement wakoresheje kuyironka n'ikibazo ntayo ugaruke ibyo kujana mu ntara zitandukanye ndabona ko bitokorohera beshi kuko ngerageje kuraba mu Burundi bw'iwacu abene gihugu barijukiye kugira amaproje y'ivyamwa ahariho hose ni hake bidahari ariko ngerageje kuraba Kongo batoye umucungwe wo ngaha bawujyana kanovera bavuga ko ikintu cy'i Burundi gifite kanovera kuko ntabyo bafiseyo nibyo bafise nibaze ko biri difera n'izi wacu niyo mpamvu rero baca baza nk'akarongerageje kukwera urabona nka umwene gihugu wo ngaha mu Burundi ngaha haje ndamubwira igihumbi fungo 32 mbwe nkaho harengana umukongomana handamubwira inoti ya 2 fungo 35 urumva ko harimo avantage 35 kandi ntatinya kungurira kubera zakanovera kari muri ico cyamo je nibaze ko abadame bo ngaha kugira ndabarongore ndabatware bambonye ko bwizigirwa cyo ni cyambere kugira umuntu bamutore bamubona ko bwizigirwa cyangwa bakabona ko ashoboye kuba yoserukira abandi ashoboye kuba yoserura icyiyumviro cyose cy'umwene gihugu araho hantu akaba yogiserura kugira bikunde gitore guguti nibaze ko bantoye kubwizigirwa cyangwa n'ukuntu babona babayeho nyene intambamye rusange ntiyobura intambamye rusange niki kijanye n'urudandazwa nyene atuburiye tumusohorera kiri kuri bose kuko si jeje nyene n'umwene gihugu wese yifuza kudandaza arafise intambamye kumvo z'uko imipaka ifunguye